Nega marakunda kuryoherwa ni munsi ntakige murabikunda Yesu nashimwe none rero ni umunezero ukomeye nta byinshi ngiye kubabarira abasigaye gusa yuko tunezerewe muri izi ntango z'umwaka Imana idusondeye akandi Yesu ashimwe aho karirimbo murakaza
Ona kandi Imana idutonde. Yesu ashimwe. Nubyukuri uno munsi n'umunsi w'umunezero. Egome hano mu Kamenge iwacu. Jewe ndabita yuko uno munsi ari rapport de mission. Uraje igikorwa cyatanguriye abantu babisamiye hafi bibaza ko byamenyeze. Mugabo turabisonezera munini cyane. Inyuma y'imyaka myinshi yabayeho iwacu havugwa imigumuko, havugwa gusohoka mu ishengero, hanyuma y'ibyo urabona ibyiza bihari. Mbega ni byiza? Murabyemera ntaje? Yesu nashimwe. Nta makuru y'uko bamwe bari mu mirango, abandi bari mu gishingano, abandi bari mu gaseri, n'abandi ejo bazaba bariremba n'ahandi, ariko bizokwama byandikwa mu mateka y'uko Imana yagiriye neza ishengero ryo mu Kamenge. Mbega ibyo murabyemera? Gorora ibiganza n'umutama wacu agorora ikiganza kabisa. Haleluya! Tunamutakia maisha marefu. Kandi Imana izomushoze aje hejuru ubwami bw'ijuru. Sema amen. Jana mvugani nta bindi byotume n'umutwe. Ibi byose n'ubitegereje upfukamye hano uti Yesu warakabaye. Imana ishimwe. None rero bizigira yuko munezerewe kandi natwe turanezerewe. Nabonye n'abanyamirango benshi baje. Sinari nzi yuko baza kuza, ariko kandi abantu bose biragaragara yuko bakumbura iwabo. Twari tubakumbuye rero, nimba twabahagurukije umuntu atabimenyereye aradutunge. Twebwe niko tumeze. Yesu nashimwe. N'umunsi mukuru ukomeye mu minsi igere batumaniye ababaturije uko bangana. Abo bonyine uwo baterura akabashyira ahantu kwabo n'ububwiriza bunini. Sasa hongera kwa Kamenge. Yego tuvuga tuti impundu iwacu. Imana ishimwe cyane. None majambo mvuze arabababaje. Naho bamwe babaye reka dusome ijambo ry'Imana. Uko umuntu ushaka kumubuza kubabara, nuko tumubuza kuryoherwa. Rega n'ibintu bigenda bibangabangana. Dusome amajambo y'Imana y'ukwegeranya gusaba, ariko mumbe gusa yuko tunezerewe cyane inyuma y'amezi menshi tutari hano. Noneho kandi turongeye kandi kugaruka, kandi natwagaruke turi benshi. Ibi bintu kweli ni byiza, siko none? Akunda kuvuga ngo ibintu ni gudu. Muraza murabiririmba uko nyene. Umutamani yabishima igihe cyose tuje kubatiriza, azozora twemereza turaza nikorare kugira ngo kibi gikorane cyiza nk'iki nyene. Yesu mbega muzobimwibutsa. Murakoze muze mubimwibutse. Dusome rero ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere. Kandi murababarira mukabona nkoresheje ijwi rinini, maze igihe ntashobora kurumva abantu bangana gutya ntusigura imbere yabo. Urumva rero ncagomba gusembera ngo hari inyuma nari musanzeyo kandi bashizemo akariro. Ibyakozwe n'intumwa mu gice cya mbere hajya niyo tugiye gusoma amajambo, kandi si byinshi tuvuga ariko turavuga bike. Dore ku murongo wa mbere nyine ego kandi basaba abagira reportage muraza muraduha natwe kopi kugira ngo ibi bihe byiza ntitubihombe. Dusome rero cya gitabo cya mbere nanditse ga Teofilo we, kivuga ibyo Yesu yakoze kandi yigishije byose kuva mu ntango gushyitsa ku munsi yadugije mu ijuru, ahejeje gusigarana amategeko. Muyabona ngo ahejeje kugerera intumwa, ahejeje gusigarana amategeko intumwa muri mpembe yera zimwe yatoranije. Kandi amaze kubabaza abiyereka ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, ababonekera iminsi 40 avugije ubwami bw'Imana.
babigisha amazi, ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa na nde? Na mpemu yera. Nuko bakoranye baramubaza bati, mwami, iki gihe nicugira ugarukane ubwami bwa Isirayeli? Arabasabishura ati, si byari kumenya iminsi cyangwa ibihe data yashinze, n'ububasha bwiwe wenyine ubwiwe. Ariko murongo w'umunani umuce k'akarongo, ariko muzohabwa ubushobozi mpemu yera niyabaza ko muzoba ibyamamare no kumushingira intahe i Yerusalemu, i Yudaya hose, i Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo aduzwa, babona igicu kimukura mu maso yabo. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. N'aya majambo dusomye hano kare cyane mu ntango z'igikorwa Yesu Kristo amaze gukora igikorwa cyamuvanye mu ijuru. Mwibuke yuko icyamuzanye yaje kurondera icyari cyazimiye. Umwana w'umuntu amaze gukora icyaha, Adamu amaze gucumura, habaye imanga nini hagati y'umwana w'umuntu n'Imana. Umwana w'umuntu aja kure y'amasezerano y'Imana, aja kure y'umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana nuko turoranirwa, ni umugambi w'amahoro, si umugambi w'ibyago. Tuvuge tuti amen. Aha twese ko tumeze gutya, Imana igize ko umugambi mwiza. Tuvuge tuti amen. Nta nyagupfa, nta nyagukira. Imana ni nziza. Noneho rero ubwo bumwe bumaze kubaho, umuntu aza kure y'amasezerano, ibyaha bimuzanira umuruho, ibyaha bimuzanira amahano, ibyaha bimuzanira ibihano. Umuntu rero aba mu buzima bw'icyaha. Kristo rero inama irakora muri bitatu. Noneho Kristo aritanga, niwe yaje kugira urukundo rukomeye Imana yakunze abari mu isi. Aritanga maze icyari kimuzanye kwari kongera kutwegereza hafi y'amasezerano, kutwegereza hafi y'umwami wacu, kudushyira mu bihe byiza. Tuvuge tuti amen. Niko nitegereza, ariko naricaye hariya, ndaraba ikoraniro ryose uko ringana, ndaraba bene data ingene bariko bararirimba bavuza inzamba. Icyo duha umunsi umwe tukazohurira mu ijuru. Izi nzamba zikazoba zivuzwa n'abamarayika. Amen. Mwe muzivuza mu kanwa tukabagirira impuhwe, ariko abamarayika bo bazozivuza ibihe bidashira. Tuvuge tuti amen. Ndabifurije mwese rero tujye duhurire mu ijuru. Asanga turiho, asanga turuha, asanga dutama, nuko turondera umunsi umwe ko tuzobana mu ijuru. Kandi ayo masezerano ariho. Yesu nashimwe. Noneho rero Yesu aza kongera kandi guhuza abantu n'Imana. Yatubereye umuhuza akomeye cyane rwose. Amaze rero gukora igikorwa gikomeye cyo kubambwa ku musaraba, atanga ubugingo bwiwe. Usomye ngaha muri Bibiliya biramwereka neza yuko yaje ari umuherezi atameze nk'abandi. Uyu yaje ari umuherezi asumba abandi, kuko abandi baherezi mu isezerano rya kera bari bakeneye gutangira ibimazi, ariko we yaje wera. Si icyo gusa, mbere yari ari kimazi gikuraho ibyaha. Tuvuge tuti amen. Amaze gukora icyo gikorwa rero, hanyuma rero atangura kwegeranya abigishwa biwe, asa n'uwikarabarana igikorwa ngo bose bagikore. Naha rero tubona muri igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyanditswe n'uyu Luka, umuganga kandi n'umukundwa cyane. Yanditse kandi ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Uyu rero Luka
yaranditse yegeranya ibintu byose agerageza kudondagura ibikorwa Yesu Kristo yakoze. Kandi igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kiri hagati y'ubutumwa bune n'ivyete Pawulo yanditse. Urabe rero ivyete ko byanditswe ukaraba n'ibivugwa hariya mu butumwa bwiza, uca usanga ari ikintu kimeze nk'ikiraro gihuza izo mpande zibiri, ariko aho hose havugwa ibikorwa Kristo yakoze ari hano ku isi, ariko kandi n'ibikorwa nk'emu yera yashishikaye gukora akoresheje intumwa n'ishengero. Imana ishimwe cyane. Na rero uyu yandikiye umwubahwa yitwa Teofile. Teofile yari umuntu w'umwubahwa, usomye mu makomante aravuga yuko yari umuntu akomeye, yowe mu bantu baserukira abenegihugu mu bashinga amateka, abantu b'ijambo muri icyo gihe. Ariko kandi amwandikira, kuko yari yakijijwe, amwandikira aya majambo kugira ngo amukomeze, amenye yuko ibyo yizeye ari ukuri, amenye yuko amasezerano yanditse muri iki gitabo azoshika, asanga dukorana, asanga bene data uno munsi badukurikiye bakagenda ikirenge cya Yesu, bamenye yuko izi nkuru za Yesu Kristo umunyanazareti yavukiye muri ino si, akayikuriramo, akabambwa, akitanga ku musaraba, akaduzwa mu ijuru, uwundi munsi azogaruka. Amen. Mbega azogaruka? Kuko ugerageje kuraba mu ntango ukaraba ingene baratwereka ingene mpembwera yaje ku ntumwa hari i Yerusalemu, ingene yashishikaye gukorana nabo, n'uno munsi akibandanya gukorana n'ishengero n'abakozi. Iki gitabo rero bakita ngo ni igitabo cy'ibyakozwe na mpembwera. Mu majambo rero yandikiye Teofilo uyu mwubahwa, n'aya majambo dusomye ngaha muri iki gice cya mbere, ingene yamwandikiye rero amubwira, amaze kurangiza byose, amaze kubabazwa, yiyereka abigishwa iminsi 40 ababwiriza ubwami bw'Imana. Ariko kandi si icyo gusa, kubera yuko yari yiteguye gusubira pasi, yari yababwiye ko atazobasiga nk'imfubyi, ati nzoza kuri mwebwe, nzobarungikira umwiza, mwebwe yera, uwo wese badashobora kumenya, ntibamuzi, ariko kandi aba muri mwebwe, nzobarungikira umwiza. Haleluya. Aravuga ati bazoyigisha abibutse n'ibyo nababariye, uyu azorongora abantu, kandi ngo ntibazoshobora kwemeza n'abantu icaha no guca imanza. Nuko rero arabagira rero ati, aya majambo rero, aya masezerano, mugende muyate muyarorere i Yerusalemu. Abantu nabo bumvise ayo majambo bati, none ga ubu ni bugomba ugarukane ingoma y'Abisirayeli, kuko bari bamaze igihe kirekire baruhijwe n'agahotoro k'abami batandukanye bagiye babagenda babakandagira mu gakanu. Aha rero mbere hari igihe cy'ingoma y'Abaroma, bo bari bazi rero yuko agomba asubire kandi kugira etablissement pouvoir y'ubwami de royauté d'Israël, ubwami bw'Abisirayeli ko bwongera kandi bugasana. Uko niko abantu muri kino gihe
ibyabona gusubirishamo abantu bakuze biragoye ni kosa ariko ntahari ikosa rikanarikora subiramo muti ibyabona hari umuntu icyabona rimwe ninamaze kuja muri sentare kuri cyabona turaba abantu kandi baburana ariko ngayo bibaza ni nk'ahari mu mugamba canke nk'aho mu karere ka Muramvya ndavuga nti abamaze kuja kuburana utaraburana hasigara ari umwe gusa by'ukuri abanyakamenyi ntibakunda kuburana Imana ibaheza ariko murakunda kuburana reka niyo abandi mukuru yabagendeye umunsi umwe hanyuma bagatumene uwo bakorera igikorwa cy'iterambere ngaho iwanyu iyo bakorera iki umaca arahaguruka ati twebwe turagusabye mu kuja kuburana turatama tukaja kure turasabye twubakira amasentare ku mutumba wa Rusansuma tumanza tumekane tuva hafi namwe muragomba amasentare imuzoca muri ivyabona no gushinga icabona rero n'iki kimaze umuntu w'icyabona atuma ukuri kudahagarara wiyosera n'amahembe yera niyamara kubageraho akagera muri mwebwe muzocamo abantu b'ivuga kuri haleluya abantu bashingira ukuri gomba n'ababazi mbega muri isi yacu tugezemo ukuri ni kwinshi kumwe umwara we batakuri kugwiriye sabwe ati muzoca mu ibyabona no kurushingira intara icyabona rero burya ariko icyabona kiri inyuma ni kibi kuko kirafudika ukuri kigatuma kikayobya aragenda gutumbereza ibintu bagacana ikintu bakabura icyo gufata erega umirizi bene data babandi mwabatirije uno munsi ntimwibaze ngo hari ikindi mugiye kuzokora muje kudushigikira isi yacu yabuze ukuri isi yacu yuzuye ibinyoma isi yacu yuzuye ibirenganya abantu imitima iratumbuye kubera ibinyoma yewe imihara hari mu miryango y'urwango rwabaye ku isi abantu usanga barabana yiwe kubera ikinyoma kubera ukuri kubuze yesu arabagira ati nimwamara kubavuga bushobozi iryo sezerano rya data ryabashikako muzora ibyabona no gushingira yesu nawe yavuze ngo nizera nzira nizera kuri n'ubugingo semane ntabwo nabuze kwa data ntabivuze ntahandi uca hano wese igisuma umwambuzi ukuri ni ikintu kibuze cyane abandi bagabo barize ibintu byinshi bahabuye rero kugira ngo bumvishe abantu yuko ukuri kwabuze bagahita bafata itoroshi isitimu murayizi itoroshi bakagenda ku murango bagenda baramurika bati mwe n'abagabo ko mumurika kandi ku murango habona batetse ngo turarondera umugabo iyo bavuga ukuri ati mbega ukuri kwagiye herega rwose abantu babonye bavuga ngo bagonze imoteri bari ariko bo barasi bariko baravuga ukuri turabana mu maso twese rega singombwa ko gutega mu majambo nawe turabana mu maso tegumana barabe mu maso ndabe ko tuvuga ukuri twese turabe ndiko ndarondera umuntu ngaho reka tuvuga ukuri muzora ibyabona no gushingira intare abantu bose barabuze intare kuko abantu bakorera barabuze intare mu miryango y'abantu benshi
kugira ngo umuntu yemerwe ukubesha, kugira ngo umuntu amenyeka no kubesha. Uri mu kazi raporo zo ku kazi z'ibinyoma. Ejo bundi umuntu yamutelefone agacambarira ati atahantu turi birateye ubwoba, atari abapantekote bose bahereye iyo turi bari mu buroko. Akamarira ati uno munsi haje n'aka n'aka, ejo haje n'aka n'aka. Ndamubwira ngo yakubwira ayo makuru cyane ngo umutima ugomba kunca. Ukuri rero turabuze, niba tugomba kujya mu ijuru urabuze n'ibinyaruke, niba amasezerano yadushizeko wewe yaratanzwe. Aho ugerageza muri Efeso araho tudega n'abagabo be n'abasomeye mu ntaro y'agakiza kanyu ati yewe ibyo bintu tukaba tubizi namba nitwigeze no kuvyumva, ariko Pawulo aragira ati mpemu yera yaratanzwe. Haleluya! asanga mpemu yera yaratanzwe muri twebwe. Ubwo turiko turashinga intahe y'ukuri. Uwo mpemu niyamara kubashirako muzobera ivyabona byo kumushingira intahe. Kandi uwo mpemu yari yavuze kuva kera cyane, kuva mu gihe cya kera cy'umuhanuzi yitwa Yoeli, byari byaravuze yuko uwo mpemu azoza, mpemu w'Imana azotanga. Soma aho hirya gato, nari gusoma mu gitabo cya Yoeli, ariko reka nirigo imbere gusa gatoya ko turiko turegeranya. Kabiri hajya aho umurongo wa 17 havuga ngo bizoba mu isi iherezo niko Imana yavuze, nzosuka mpemu wanje ku bari mu mubiri wose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'imisore yanyu izoba irayetse, n'abatama banyu bazorota iki. Umbere n'abashumba banje n'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi bazongera gutera, nzobasukako mpemu wanje bavugishwe nanje. Si jewe, ni Imana yabivuze ishe mu kanwa k'umuhanuzi yitwa Yoeli. None rero sindabicisha amajambo, vyari byaravuze ko mpemu w'Imana azorungika. Noneho kandi uwo mpemu rero igikorwa ciwe kwari kudushoboza gushingira intahe ukuri. Uko kuri nako ni Kristo Yesu. Urabona ko umuntu ariko aratelefona kuri telefone, agatelefona umuntu akamubwira ati naka mu mwanya hava gutelefona, uze kumubwira yuko ari we wampaye amafaranga namubwiye. Ati none wamuhaye angahe? Ati namubwiye yuko wampaye miliyoni 3 n'abatanu bwako wamuhaye. Ukuri kurabuze. Kristo arakengeretse muri kino gihe abantu ubutumwa barabukengeretse. Rero ukuri kwagiye hehe? Ukuri mu miryango kwagiye hehe? Ukuri mu isengero bantu Imana. Ariko ubwari bwaravuze ko mpemu yera azosukwa. Umva rero, mu minsi y'iherezo nkuko Yoeli yabivuze ngo nzosuka mpemu wanje kuri bande? Kuri bande? Abafise umubiri turara, abafise umubiri turara. Kiretse uwo bahejeje hari mpemu gusa turara. Gorora bose abafise umubiri turara. Reka nibarize umuntu yaje uri mpemu ata mubiri yambaye turara. Mwese nta mpemu irimo, mwese muri abantu. Nivyo impemu ziri muri twe, turi abantu. Ni isezerano rikomeye, zose
telefone badukundira yuko tuvugisha amakuru mufise n'amakuru y'imitandao itandukanye, ibintu bigezweho by'uburyo bwa none mw'ijoro warose iki, wavugishijwe iki, ubiriza abahungu n'abakobwa bacu bazovugishwa nande. ariko ngoma nakwereka, urazi ikintu wavugishije no guteranya gusa abantu bibakiye ngo babo neza. urazi inkuru watanze ni ibintu utigeze kubona ukabivuga nk'umuntu yabibonye. babigena abantu basikanisha abantu bagateranya abantu, akanwa kawe kateranije abantu, akanwa kawe kamanishije abari bakundana, akanwa kawe kabaroze abantu barangwa n'urukundo, akanwa kawe karabateranije. ariko mbirisi uwo mpemu si uwo guteranya, ni mpemu w'ubushobozi, ni isezerano ry'Imana yuko muri iyi minsi azosukwa ku basore n'abigeme bakavugishwa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. ndakwifurije kuvugishwa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. ariko ntiwivugishe ubwiza wawe w'icyaha, ariko ibyo Imana yavuze birakiza. reka nihindurire kuba mpindukire n'abatama n'abatamakazi. umutama ntagishobora kuguruka bavuge ngo amina amina agurukira hejuru, kuko n'ingufu zo kwidepurasa azihabwa n'Imana. ariko abatama nabo ngo barota inzozi. inzozi si ibyo bagize gute si inzozi zo guteranya abantu. kuko naraye narota mbona Kapitorina wari karamyinje ibiti imbere y'umuryango wawe. je mvuga nti none ko wabibonye wakoze iki? ireka kurya imiti baba bayimije aho hantu. muri kino gihe ibintu byitwa umurozi byo Imana yamwishyura birarenze. ari umuntu wabwira ati karibu dusangire, akavuga ati urakoze nari nagize. nawe yari yagize ryari ko inzara iri mu kumwica iri mu kumwangura. kubera iki? abarota muri kino gihe inzozi zabo ni iz'ubwasi gusa. kandi na yewe umuntu aza kubwira yuko yabonye naka ariko arakuroga acamo umukunzi cyane. reka ari ikintu kimwe utamenye gutya. nagomba nakubwira ko mu barozi ba mbere bakuroga, uwa mbere ari wowe nyine yakuze mwewe makuru nyine, kuko niyo yaguteye guhagarara. ariko wari ukwiye guhagarara mu burinzi bw'Imana. yesu ashimwe. yewe n'abantu mu misigarire z'ukurota n'ukurotora, nimuturoge nawe uzovugishwa ko hakinjana nzoba kwakwe. aha mwese muhagurukira rero gusenga pasiteri Claude turamusabiye ikinjana. rero muzaba munteye ingorane, ngomba kwe iko mutavyemera. sabwe muzaba munteye ingorane, kuko iyo myaka ijana musabiye yiyongera kuri iyo mise. muriko muravuga rero ati uzopfa umaze imyaka 149. 149 nzoba n'umuzigo ku muryango. bombo kwe nabone ko mutandere arezi nimumare n'ijana bibiri nta ngorane, mara imyaka 200 nta ngorane. ariko iyo myaka
ubwo rero mushaka cyo data nzokwigira hakika naragora abantu kabane mubaza mu gufira none ikizana uzobara ikikica ata kishobora kumarira abantu umviriza ngaruka kuri ijambo abatamakazi ngo barota inzozi z'ijabirizo none uriko wereka muri iki gihe Neymar muri ku bugingo bwawe Neymar muri ku isengero ryayo Neymar yakweretse irotera gusa abarozi bakwiruka wirotera gusa abasuma bakwibye za mpuzu zawe urota bakwibye ya karine do sheke uraba ko bintu barangibye aza kwibagira ibindi umviriza abandi ibyo barota ntabwo kugira ngaho ariko umviriza uwo mwemeye niyaza azobagira kuba ibyabona byo gushimira intambwe ndagufitiye ikigaruke muri kino gitondo bantu mukamenya murabona ingendo tungana aha twese twahaguruka tukagenda tukamamaza ukuri tukavuga Yesu Kristo biriho byinshi twavuga ko ibyo twamuboneye ibyo nakiza abarwaye ibyo namugurira ibimuga muri no minsi twabonye experience hariya mu mirango ku kwezi kwa gatandatu no ku icumi twarabonye Imana itugenda irakiza abantu bari barwaye kansi bari barwaye umugera umwembe uri mu mubiri we umaze gutanga gushwanyagurika arukira abantu yambaye impuzu umubiri ugaca usigara ku mpuzu ariko uno munsi musanga ariko aratera ikorasi ariko ariterera hejuru Yesu yaramukijije rokita Wow.
ibinyoma biri mu rugo rwawe, uribuka icyo wahereza ababyeyi bawe, ibuka ibikorwa igihugu cyagushinze, ukuri kurimo. Turambika amaso. ukuri aho uri kuri aho hantu urakubanza kurwanira ubugingo bwawe. byabindi bako nta kuri kurimo. Mana akeneye ukuri. Gutanga umwaka vuga ukuri. Niba vuga ukuri uza gushimira Kristo ukuri. Rokita. Reka kuraba ariko baraza kurwanira ubugingo bwawe. Imana akeneye kuvuga ukuri ko mu mutima. Ukuri kuvuye mu mutima. Sabe Zaburi ya 15 hariya. Zaburi ya 15 barayisoma muri ko baraza. Ntayosigura ariko uraje. Amina. Amina. Zaburi ya 15 umurongo wa 2 hariya ngo cyane ntabwo hariho uhoraho ninde azosendera mu ihema ryawe, ninde azogera ku musozi wawe wera. Ubirizi nyinshi n'ubugendo mu bitungane agakora ibyo kugororoka. Ubiriza akavuga ukuri mu mutima we. Rokitayi ukuri kuva mu mutima. Ukuri kuvuye mu mutima. Haleluya. Uzomushinga Yesu Kristo. Rokit. Amina. Santes. Amen. Amina. Turacakuroreye. Turacakuroreye kandi urashobora gushorera amavi yawe hamenye neza wicaye. Yesu aratubona. Shorera amavi yawe gahore. Wewe urumva ijwi rikubwira ati nta kuri, nta kuri, nta kuri kubariza muri we. Umutima wawe harabuze ukuri. Amina. Ndabona abantu bariko barabikora. Iyo jwi rikwirinda gupfukama. Byerekane imbere y'Imana y'umuciye bugufi. Ukuri. Amen. Usafunze aturagusenga. Turagushimiye Mana data twese Imana yo mu ijuru. Turagushimiye munyembabazi kuri Imana nziza. Turagushimiye Mana ku ijambo ryawe ryiza kandi ryongera kugarukana ubugingo bwawe bwose bose. Turasengera abantu bose bemeye Imana guca bugufi imbere y'inyonga zawe. Mwese mu ruhande rwiwe arumva ahantu Imana atageze neza. Nawe uri Imana ibona, uri Imana izi kumurika imbere nk'uko twabonye babone bagenda barondera ukuri. Umugabo afise ukuri, umugabo afise ukuri, umugore afise ukuri, mwigeme afise ukuri, umusore afise ukuri, mutambaro afise ukuri. None rero bamaze kumurika, weguwe yawe rero aramurika. Aramuritse, aramuritse. Ndagushimira ko abantu biyumvise ko bakwiye kuza imbere y'inyonga zawe. Nawe rero Mwana, turasabira abajyanama byawe by'amaraso byeza bihumanurwa bikurinda abantu gutoterwa kandi bikabana umwamba w'ukuri. Umwamba w'ubwiza w'ukureza ko tukaba utwigire ibyaha byose abantu bakoze. None rero hanyuma muri izi ntabwo uyu mwaka. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi ni wowe umunsi uri mushaka mu buzima bwawe. Ukuri. Haleluya. Ukuri. 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 Ukuri w'igira Yesu. Wewe rero gerageza koza imitima yabo. Ukuri. Wongere uganze imitima yabo. Urakoze nawe kubyuma kandi bikoze mu izina rya Kristo Mana. Amen. Kirorere ngaho nyene. Uwo Yesu Kristo ni ukuri akaba n'ubugingo.
ninde agomba ko tumusengera ndetse umutwaro. Amina. Biriho harabonye umutaru ugahomba, narabonye umutaru ugahomba, ugusenga nasanze hari umutaru ugahomba. Say